ariko uri umukinyi mwiza ivyo ntibiraba ushira imbere igikorwa uriko urakora rero muri ivyo byose bambwiye nta na kimwe nabona ko concamwe intege bamwe narabemerera ego sinzosubira ariko nagenda bamenyesha yuko jewe sene yose ego gusa hariho iyo noreka ariko sene nka nyinshi je nozibwira kubera ikintu hano abajene bato bashaka kwinjira muri sinema abo bizokunda kuko ntibizokunda bose nawe bizankira bose ndabacako abo bizokundira ibi bintu vya sinema so byinjiremo yasenze ndifuza Mimi ko twobura yego Mimi n'umuntu nkunda cyane nawe narabizi ndifuza ko twokorana n'ubu nuko ngira yari kure twari gukorana n'iyi mvuga dufate yuko wowe uyumvire yuko hari cyangwa adahari muri ivyo bibiri ndagushize antakatante bamwemera neza ntuzi ko ari we neza hasi gusa sindi hasi rwose cyane bakatubona bagaca tukababwira icifuzo cacu bagaca babona ko nyene ataco duvara imbere yabo boza baricisha bugufi kuko twebwe natwe turiko turaza dushobora natwe kuzoduza ababo Mimi arankomeza ndamwigira ko ibintu byinshi yego n'umuntu anavyitwaramo neza nta kintu na kimwe nogaya 3FAntaco ndayiziko navyo ndayiziko Yula ladies and gentlemen muraho murameze fresh nanje ndameze neza cyane kabisa ni Fabede Burundi cyane ikiranga kiri umwe mba nayigire cyane aho neza ko ibintu biba bimeze neza cyane ni Step Media Network abona neza ko dushishikara kubaha ibintu bimeze neza cyane kabisa imbere yacu cyangwa imbere ya kamera za Step Media turi kumwe n'umukobwa mwiza cyane wono mwita mu kindi kirimi kimetemete abona neza yuko ibintu biba bimeze neza cyane naravemereye yuko ntazoba ruhurira mu kubaha umunezero ku gahunda yanje no kubikisha umunezero byume nuko dushishikara twenyegeza entertainment ya movie and music ono musi uri hejuru turi kumwe n'umukobwa mwiza cyane ariko imbere ko tumwakira reka tubasabe kwanza muri cya kinyabufura cyacu mugire subscribe like share and comment kugira ngo ibiganiro byose tubashikiriza bibandanye bibashikira mu mahoro n'umutekano ariko imbere ya byose nagomba bamenyeshe ko ndabakunda cyane nuko reka tumwakire turaguha ikaze imbere ya Step Media murakoze cyane umeze neza ego bakunzi ba Step Media ndabaramukije cyane turabakunda aho muri hose mubandanye mudushigikire mugire ama subscribe menshi kugira tubone umuhungu wacu yateye imbere natwe ibintu byacu niho bica bitera imbere nuko kubatakuzi ninde kubatanzi je nitwa Ndayisengarize ego nkaba ndi umukinyi w'amareresi nkaba ndi umukobwa avuka mu ntara nziza ya Jenda ndanaku mwijenda muri Jenda mu ntara nziza cyane ya Bujumbura iri muri Bujumbura mu ntara yagutse ya Bujumbura nihenze yego Ndayisengarize n'umukinyi w'amasinema avuka mu ntara nziza ya Bujumbura yego byiza cyane riza amakuru y'imisi ni meza pe imeze neza yego twarahebanye cyane ashikwerukana ryari menga Gitega mu gatsiriko muri agatsiriko ntigahere twari ko agatsiriko ntigahere agatsirikwa sagatsirikwa nagatsirikwa agatsirikwa yes
hari abana muba mwarize ibirundi pe naco nikibanira kuciga naco oya gusa menga nico kimwe ariko mu kuvuga oya sico kimwe vyandikwa co kimwe bazi vyandikwa co kimwe ariko pronunciation rero mu gatsirikwa ntigahe so twakumburanye kwera iminsi ntiyari mike yari myinshi cyane yari myinshi none gipanze gute ni neza ndashima pe yego okay so reka ako ntitukatebe ko twigire muri sinema neza na neza wiyumviriye gute kuba wumva washobora gukina sinema ubu tuvuga kuba numva natangura gukina sinema kumwe navyiyumviriye kubera mbona birimo inyigisho mbona nandi nobikora mbona ndabikunze mbona nguma nyene nandi narabira ku bandi nkabona ati aha hantu bimwe nkasanga biranyigishije baciye mu nzira ziwanje ico kintu ndagifiseko inuze nkabonamwo inzira ngashobora kubona ikintu kungene wocihanganira rero muri filime novuga yuko hariyo ubutumwa bwinshi ego muri filime hariyo ubutumwa bwinshi none wamenye gute ko ubwo butumwa bwinshi nawe wobamwo kugira ngo nawe ushobore gutanga ubwo butumwa mu gutangura kubimenya nanje numvisemo ndabifisemo ishaka ryinshi numva ari ikintu nokora nezererewe numva afise amayide menshi yiwanje numva mbona ko mfise inkuru ziwanje nyinshi niko guca niyumvira ko nanje nobijamwo okay so tukiri ngaho nyene motivation wakuyehe motivation canke nuwihe umuntu yakwenspiye kumba washobora kwinjira muri sinema akavuga ati shandabe kuri naka vraiment tukananje numva no kwinjira nta numwe yabifashijemo n'ije navyifashijemo nararondeye uburyo bwose ndabihiga uburyo uriko urarondera ikintu ukunda naho bakubwira ko kiri hehe arahashoboka urashikayo okay filime uyimazemo igihe kingana gute filime si igihe gito kandi si igihe kinini natanguye kwinjira gukina mu kwezi kwa kabiri narinjiye ariko siho naciye ntangura gukina narinjiyeyo natanguye gukina neza na neza mu kwezi kwa gatatu gusa imbere yaho tukiri ngaho nkiri ku ishuri ndibuka ndiko ndaheza naragiye nyene turafata Justin na Bire sinzi ko muzi narabimusavye nararondeye kungene ndamurondera ndamubwira ati ndakunda gukina filme kandi ndumva ko mfise impano turambwira okay urayifise turambwira ati burya rero ati urindire gatoya niyo twahamagara nzokubwira aho ca ndatekana mu kwa gatandatu ko ku mwaka uheze niho yaca anyandikiye arambwira aho duhurira sangamwo n'abandi benshi gose aratwigisha vraiment turagira ama repetition akwiye mva kw'ishure shika nduga hariya amaja ku mayira abiri twakorera kwa Stone aratugirisha ama repetition aravuga yuko afise n'intuze ariho umuntu yari yamutumye abantu nyene impano shasha pana bajya badugije amazina muntu arava no hanze turamutegera kandi pe yari yaratwigije yego tugiye kumutegera turavuga yuko yabivuyemo yego madamu wiwe ntiyabikunze tuca turabiheba ariko urumva ko nawe yakoresheje ingufu nyinshi ahari hose novuga ati yubaho hariho vyinshi namwigiye ko yego kabisa ndumva urugendo rwawe watubwiye watanguye mu kwezi kwa gatatu gukina kwa gatatu ko muri 2000 canke muri 2010 canke muri 2024 25 turi muri 2025 yes ni kuvuga nta mwaka uramara muri sinema none ko ufise izina rinini kandi umaze igihe gito ubaza ko byo byagenze gute n'ubuntu bw'Imana okay so nirize turiko turavugana umukinyi wa sinema ndundi kabisa aho yagiye agaragara
nka filime nka za 66 n'izindi nk'izahe? Narakiniye muri Tribu. Hari filime twakoranye na Bagasore na Brenda. Yego. Narakiniye muri Vyamaho. Yego. Gusambarizwa kwa REMY NICE urabizi? Kuri kwa REMY NICE natanguye muri filime yitwa Kibego. Nayibona. Natanguye yamaze gutangura. N'inkongoro y'ikibi. N'indi yitwa Rinka. Yego. Ishugwe ry'ivumwe. Yego. Na 366. Hari n'akandi gafilime kandi karyoshe. Kabisa. Ako nako turaza kukaza ku mukanya. Oya karasohotse. Karasohotse. Yego. Agakino k'urukundo na full movie. Yego. Okay. Kumumaze no gukora zitari zike. Sinke. Kabisa. Bigenda gute wowe byakoroheye gute aho abantu ubona ko bamara igihe nka bino bintu ariko bakazohasoringa bikanka kabisa bikarangira bavuye ku bintu. Byagenze gute kugira wowe kugira uno munsi tuvugana ushika utobora directeur? Kugira shike ntobora. Nanje nakoresheje ingufu nyinshi. Akarorero narahangayitse. Yego. Fabire urezi kurondera umuntu nta nuko muvugana nta nuko muzinanye nyene ukamusatira ukavuga ati iki kintu kimeze uku nuku namba ari ikintu gikenewe gukorwa canke ndavuga kugira winjire urana no kugira uve hariya mba hariya nyene ntiwenda nakubwira kugira ushike mu carama. Sakoresha uburyo bw'isi. Yes. No kwitanga kw'isi urana ko dutana amasaha yigiye imbere gato. Okay, tukiri ngaho nyene. Birakorohera gukina sinema? Kuri jewe ku ruhande rumwe biranyorohera, ibingora navyo sindabiha umwanya. Kuko ibi bintu n'ibintu ninjiyemo nkunda. Simbona n'ikintu cona bintesha. Kiretse amagara nkitse gusa. Kabisa. Nizahe challenge uhura nazo muri sinema? Ziriho ntizibura. Ikintu cose zitegerezwa kubaho ariko bisaba yuko kwiha ico nabonye muri sinema mu kugira ukomere bisaba kwihangana, bisaba gusenga. Nyene ibintu nk'ivyo. Challenge nazo ntizibura. Iyo nagiriye ko challenge rwose ibyo 366. Byagenze gute? Gusa nahone oya byagenze gute dusigurire? Muri 366 nje muri filime bantunege bambwira ibi bintu ugiyemwo sivyo inzira uriko uracamwo siyo ariko je nanje kuba niyizi bavuze ati jewe sindi umwana mutoya rwose ibi bintu ndavyinjiyemwo narabisengeye navyifujije kera sishobora kubiheba hama ivyo nahuye navyo muri ryanye kwa kujya kunungene amasene yarategekanijwe kungene uyakina byaratumye bamvuga nyine ukuntu baranandondera n'umuntu yari yarampevye ngira tutari tukivugana n'umuntu atarazi nimero ziwanje iraba yambwira ati bijya bintu sivyo naho bo baguha amahera angana gute urayaheba ariko uri umukinyi mwiza ivyo ntibiraba ushira imbere igikorwa uriko urakora rero muri ivyo byose bambwiye nta na kimwe nabona ko concamwo intege bamwe narabemerera ego sinzosubira ariko nagenda bamenyesha yuko jewe sene yose ego gusa hariho iyo noreka ariko sene nka nyinshi je nozibwira kubera nta bijya bintu biherera harya nyene ego ngomba kubwira ati kina uri gusa ni muri filime oya iyo ntiyo nokora ndakubujije nese muri filime oya reka kuntega oya iyo ntiyo nokina nta n'ibyo nokubahuka igikorwa gishasha uriko uradutegurira bicara
igikorwa gishasha ndiko ndabategurira kiriho ndiko ndakora Donald ndiko ndakora vuba ndakibaha murakibona. Watubwiye ko ubarizwa kwa REMY NICE Company. Igikorwa muriko murakora nico kuri REMY NICE Company cyangwa nico kwizina ryawe bwite nkariza? Nijye kwizina ry'iwanje bwite. Ego. Bitanguriye umushinga nawe. Guys, niba vyoroshe. Nuko nijya ijambo wobwira abantu benshi bifuza kwinjira muri sinema kuko ari mutigiri w'abantu benshi cyane bifuza kwinjira muri sinema cyane abajene bakiri bato nikiyo kintu bahanura. Ikintu nabahanura abajene bato bashaka kwinjira muri sinema abo bizokunda kuko nibizokunda bose nawe bizankira bose ndabacako abo bizokundira ibi bintu bya sinema so byinjiremo yasenze azokwinjira igikorwa kimujanye azogenda ahura n'ibintu nyene vyo mutsitaza ivyo ntazabiha umwanya niyongera kubiha umwanya akaja muri ivyo ibindi biri inyuma ivyo bintu azoba ariko arakora nta n'umuhezagiro birimo kuko ntazoheza atera imbere kubera ico conyene. Abo bitazokunda nabo bo ntibizoba ari vyabo bazoca baronderera ahandi gusa ntaco bazobakomeze badushigikira ari naho abo bizote bagukunda ari twe natwe tuzobashikana natwe aho turi. Birashitse uravyipfuza kandi urabikeneye cyane ushaka gukina ariko wabuze inzira wobigenza gute? Ufise iyo mpano nibaze ko bitoshobora kwanka nibayegera bajya badukurira natwe nibo twaciyeko bagerageza bizokunda. Nuko turumvise ko uriko urategura igikorwa gishasha ca sinema ruzoba rukurikirane canke zoba ari sinema ihera? Zoba ari sinema ihera. Kubera iki ihera? Impamvu ihera bivana no kungene twayanditse n'inkuru yayo. Ego. Nuko nimba atari banga ko tuzi sinema itwara uburyo bwinshi byarakoroheye kubaho kumva wakora sinema giti cyawe kandi mu gihe twumva mu bimazemwe n'igihe kitari kinini cyane kandi atari na gito? Sinavuga ko byanyoroheye cyane ibikingora biriho ariko bizokunda n'ubu ntibiriko biranyorohera ariko ndiko ndakora. Nuko nyimba atari banga yitwa gute? Filime ntiturayitorera izina. Izoca ku rubuga rw'iwanje. LYSE official. Kabisa. Nukuvuga abakunze ba Step Media bagende kwa LYSE official bagire subscribe. Like. Hari iki gikorwa gihari bo sharinga utubwiye? Narabaye ndashirako ibyo boba baragira. Kabisa. Nuko LYSE mukurangiza nabahe bantu wumva wipfuza gukina nabo sinema bati je vraiment bano bantu bamaye collab muri sinema bateguwe yantuka no kwimva neza abo twokorana muri sinema yo andi canke iyindi yabo kubiri canke handi handi umuntu nifuza yuko twohura ndifuza Mimi ko twohura. Mimi n'umuntu nkunda cyane nawe narabizi ndifuza ko twokorana n'ubu nuko ngira yari kure twari gukorana n'iyi twatashoboye kuba ari hafi kandi sinaye kumusaba ngo anyenkire n'umuntu yitaho abana bakiri bato n'umuntu azi ukungene abaganiriza rero mu bisanzwe mu bantu ba mbere uwo nifuza yuko twokorana n'Imimi gusa n'abandi bankurira ndabifuza gusa bamwe bandi turiko turakorana n'ubu. Kubera iki Mimi? Mimi arankomeza ndamwigira ko ibintu byinshi. Ego. N'umuntu anavyitwaramo neza nta kintu na kimwe nogaya iwe yaranyigishije byinshi. LYSE urafise umukunzi?
ico kibazo kirapfa kingora. Canke ufise batanu? Batanu nobashira hehe? Umutima wawe. Niba kwigwayo mfise mutoya ngira. Urakuvuga ufise umusheri umwe? Umusheri sinavuga ko hari kandi navuga dufate yuko wowe uyimvire yuko hari canke adahari muri ivyo bibiri ndagushize ante katante. Ntumwemera neza ntuzi ko ari we neza neza. Oya suko navuze. Oya suko navuze. Ntawe uhari. Ntawe uhari. Kubera sindakura ngira. Nturakura? Ari umuntu atarakura ashobora gukora ibintu nk'ibyo uri kurakora wewe? Mbo arahari. Waramwihakanye? Oya sinomwihakana. Nakwereka umutinya canke ntatwika? Si boga? Oya si ukuvuga none umuntu akunda ibogare gusa abandi boca baja hehe? Jewe ndazi. Baba bagukunze kubera uri bogare? Jewe? Naje ndi mu rukundo? Nande? Nande? Ntabyo? Ngenda ndakubaditse. Aje reka tubarenge. So nuko niki uhanura abakunzi bawe n'abakunzi ba Cinema Ndundi nico wasaba bakuru ba muri cinema? Subiramo. Mu kurangiza niki kintu wosaba bakuru ba muri cinema wongera uhanure abo abacineaste muri rusange canke abantu bakiri bato? Ikintu no hanura abantu bari muri cinema badukurira. Kuko hari abari muri cinema babona twebwe tukiri bato tukiri hasi gusa sindi hasi gose cyane bakatubona bagaca tukababwira icifuzo cacu bagaca babona ko nyene ataco duvara imbere yabo baza baricisha bugufi kuko twebwe natwe turiko turaza dushobora natwe kuzoduza ababo dushobora kuzobaduza vyize no gufashanya kuko ufashije umuntu nibaza ko bishobora kukugirira ingaruka nziza ushobora kuzohakura umusaruro canke utakuye kuri wewe uzokura ku wundi nkaje Fabijana aragusavye nk'ikintu kakinyima bona kugishoboye dufate nakubwiye ati ingo dufashanye unkorera iki kandi mbona ko bishoboye ugacunyankira dufate n'ubu nakubwiye ati bujyanye ukungene ibi bizogenda nzokwimenya ugaca wanka kuko bishoboye ugaca uvuga ati dufate ndanasavye nk'umuntu ati uzoze agaca akubwira ngo ucunyicira izina urumva ucumwicira izina ucumenga wewe yaduze yibona hahandi ucumenga ntiyahereye nkaha twebwe turiko turahera je hariho umuntu yabimbwiye namubwiye kandi namubwiye ati bujyanye ndashaka uzoze dufashanye gukora ikintu oya ngo ucunyicira izina mu kirundi ciza ati sa atuko nyene ndamubwira merci nanje rero burunye shobora kuzobona yuko shitse nanje aha gusa sinzona bimwishura pe namubwiye ati nta na kimwe gusa rero kimwe baje baramenya yuko botahura abandi nabone bafise ababadugije bonda hariho gusa si bose nzi benshi vraiment baje baritaho ivyanje barashobora kunduza barashobora gufata ukuboko yaho wewe Fabi womenya tugahura tukaganira nurya n'ubundi ndashima. Okay, akajambo kamwe kuri BMT? BMT rero nayo BMT akajambo nababwira nta timu yawe navuga ko ari abantu badasanzwe bafise ubwenge bwinshi bafise uko bafasha uko bafata abantu babaha icubahiro cinshi nanje rero muri ivyo narabigiyeho ko ikintu cinshi ndayigenderamo BMT ndashobora kuvuga ati nanje ninashobora gushika kuri iyi ntambwe nzofata abafana banje uko
bakore guko umva BMT yubahwe niko novuga kabisa n'abantu bafise ubuntu bicisha bugufi uhereye ku bashefu ntogira ko ari abashefu uko bicisha bugufi ntomenga izina bafise n'iryabo BMT vraiment yubahwe kabisa 3FAntaco ndayiziko navyo ndayiziko kubera ntibabikora neza cyane sinavuga ko batabikora neza sindahagendura neza ngo ndahe ariko nibaza ko umuryango wa mbere nabonye ni BMT uzigo Meja TV Meja nabo n'abantu banje gose yego nyene na BMT n'abantu banje gose Meja na BMT ni mu nzu iwacu okay ni muri BMT ni muri famille siko Meja TV abantu bawe suko navuze bose ni mu nzu iwacu ariko urumva ko BMT na Meja ari abantu babiri batandukanye Meja TV bivuga kwiki okay ndabatandukanye iwanje ni muhira hose yego ko nta muntu noshaka gusaba ikintu ngo akinyine ndibaza gishoboye ntibyashoboka akajambo kamwe kuri kandi ngo abantu barahinduka Fabi ndibaza ko atakintu no basaba banyi kabisa akajambo kamwe kuri Mr Kane akajambo kamwe kuri Mr Kane navuga yuko Mr Kane n'umuntu yicisha bugufi izina afise nawe ni nkuko kuko ntomenga n'igiwe nawe yicisha bugufi nawe n'umuntu twakoranye ibikorwa byinshi turiko turakorana n'ubu navuga yuko yubahwe abandanye agendera ubuntu bwiwe arafise ubuntu n'umusore aciye ubwenge akerebutse azi basigu awuciye mu kintu kitari ico nkuko ari jewe yarambereye mukuru w'iwanje arashobora kumbwira ati rizi iki kintu niwe wagikora ukunye ntumbaze ati iki kintu ntugikore ahantu hagenda uku rero mu bisanzwe navuga Mr Kane ni nka grand frère wanje n'ubu mu bo turiko turakorana nawe narimwe nuko akajambo ko gusozerera ko wobwira Remy Nice Company akajambo ko kubwira Remy Nice Company yarakoze kunyinjiza muri timu yiwe n'ubu ndiko ndakinirayo ntaco turapfa n'umuvyeyi wanje wo muri filime Liz reka tugushimire cyane ndibaza neza ko n'ikindi gihe ntitwagukenera kugira ngo uduhe bishasha uzotwitaba amahoro n'umutekano cyane gose mwakoze kunyizera nawe nuko bakunzi ba Step Media Network turabashimiye cyane turabakunda cyane yari Lize Ndayisenga umusineyaste kabisa yabijemwo abirimwo neza cyane ubona neza ko ahogura ati jewe narengejemo amaguru yose n'amaboko n'umutwe n'umushatsi byose birimo indani nuko turabakunda cyane mushishikare muteza imbere mugenda kuri YouTube mwandike LYSE official LYSE official mugire subscribe kuri channel yiwe mumuteza imbere kubera ko tuguma rutezanya imbere muri bwa bumwe nyene hanyuma ibisigaye navyo turi kumwe kwa kundi nyene muri bwa bumwe nyene ciao turabakunda cyane sana